Teka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaza umuherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agezweho abandanya kuvugwa cane kuri uyu wa mbere ku itariki ya 25 Nyakanga 2023. Tukaba tugiye kwibanda kuri politike hamwe no umutekano. Inkuru nyinshi rero zibandanya kugarukwa ko nyuma y'igaruka rya Varisito Ndayishimiye nyuma yuko kanutse mu ngendo yaragiyemo mu gihugu ca Cuba ndetse no mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York, aho yari yaragiye mu nama ya ONU igira ya 78 n'inama rusangi iba buri mwaka. Vyinshi rero bibandanya kuvugwa muri uyu mwanya rero. Abarundi barayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Niyo mvugo rero ikoreshwa n'isoko ryacu mu biro vy'umukuru w'igihugu kubijaye n'ingendo umukuru w'igihugu ariko arakora hirya no hino kw'isi. Muraza gukurikira imvo yatumye Varisito Ndayishimiye ateba kugaruka mu gihugu c'u Burundi kandi hari ibihuha vy'uko ubutegetsi bwiwe bushobora gutembagazwa n'abantu basanzwe bakorana. Hari amakuru rero hadushika ko havuye muri iryo soko ryacu avuga ko icatebeje umukuru w'igihugu gwe bariko arasaba ibihangane kw'isi ko vyoraba hejuru kugira ngo ingingo zigiye gufatwa mu kizu Burundi kuko hari abo bizokanga. Ese boba ari bande? N'abatavuga rumwe na Varisito Ndayishimiye, ese nabari kumurwanya? Vyose muri aya makuru turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Niyo ngingo ya mbere tuza gutangurira ko. Gabriel Rufyiri arongoye shiramwe Olukome ryishinzwe kurwanya barya ibiturire n'amasesagura amatungo ya leta ribona ko umukuru w'igihugu akora ingendo nyinshi hanze y'igihugu kandi zitwara uburyo bwinshi. Gabriel Rufyiri rero nyuma y'igaruka rya Varisito Ndayishimiye nawe akaba yagize ico ashikiriza ku ngendo rero umukuru w'igihugu akoze mu mezi atatu. Ico rero arongoye Olukome yoba yarashikirije mukaza kugikurikira muri aya amakuru. Nako kandi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye asaba abarundi kuja ku kivi. Vyinshi rero navyo mu kanya gatoyi mukaza kubikurikira. Mugihe kandi barabara Bujumbura Gitaza buca ritangura kubakwa nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje byajejwe harimwo inyubakwa. Izo nkuru zose nk'uko tuzogejeho mu buryo bw'imfunyapfunya mu kanya gatoyi ni ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza uherereye hose. Ndaguhaye ekaze. Hari imvugo riko ikoreshwa n'isoko ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu ivuga ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Byose rero bikaza bikurikira ingendo umukuru w'igihugu yariko arakora hirya no hino kw'isi. Umutegetsi yabanje kwibutsa ko kuva muri 2015 kushika kuri 2020 umukuru w'igihugu yarahari ubwo ni Petero Nkurunziza atigeze asohoka igihugu bivuye ku kungena ikiringo ciwe cafashwe n'amakungu nk'icaho nyanza amategeko. Byatumye n'inshuti n'abagenzi b'u Burundi nka bose bahagarika imigenderanire myiza twari dufitaniye. Yavuze ko abarundi ari ivyabona ku ntumwa zitari nke zarungitswe zivuye hirya no hino kw'isi ziza mu Burundi guhanura Nkurunziza guheba umugambi wo kwitoza muri 2015 ko ntivyahagaze. Bivuze ko amajambo yahavugirwa nubwo atasohowe nyamakuru atarahumuriza ahubwo hari abo yagenda akomerekeje ku mitima kugeza aho hari abashitsi bagenda bashavuye cane kubabwiwe amajambo y'agasuzuguro kandi hari abakuru b'ibihugu biyubashe. Gutyo rero nabo baraheza bagashikana ubutumwa kure arivyo vyavuyemo ibihano Burundi bwafatiwe. Ibihano Burundi bwafatiwe bivuye kuri ico kiringo ciswi ca gatatu ca Nkurunziza ntivyashotse bigira ingaruka bonyene ngo ahubwo nizi ngorana abarundi bariko barabona uyu munsi. Makuru ahari nuko Varisito Ndayishimiye yashikira ubutegetsi yagerageje gusigurira bahora ari inshuti z'u Burundi ko we yafise ico aje guhindura mu vy'intwaro gategekazi na muntu n'umwidegenje mu gihugu ariko biranka ko bizera ivyo avuga. Yabaye ngombwa ko ahagaruka kaja gusigurira imbona nkubona izo nshuti z'u Burundi kugira abamare amakenga ngo ariko si kibazo
gumye kigaruka ngo bamwagirije ko ari samurarwa wa Nkurunziza kuko bamye bakorana hafi, umwe ari umukuru w'igihugu wundi ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, bakavuga ko n'imbere yuko apfa yari yaramaze kumushikiriza nk'uje kubandanya mu makanda yiwe, bitumvikana rero ngo ukuntu yoba aje gukora bihushanye n'uwamuraze. Makuru rero abandanya avuga ko vyabaye ngombwa ko umukuru w'igihugu yikora ku makuru y'ibanga hamwe n'ivyabona vyo mw'ibanga bimwe biri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bemeze ko umukuru w'igihugu iyo vyo avuga vyo bari vyo, gutyo habona kuboneka mihango yo gusubira kunagura imigenderanire myiza n'u Burundi. Ariko kandi ngo iruhande rw'ivyo vyemezo umukuru w'igihugu yoba yarasabwe kwerekana bikorwa mu gutandukanya musarara n'isuri mu butegetsi bwiwe, harimo no gushira imbere y'ubutungane abo bose bafise amaboko yanduye. Mugabo ngo bikaba bitoroshe mu gihe ubutungane aribwo burwaye gusumba izindi nzego z'ubusa, ahubwo aribwo bwandukije n'abandi. Amakuru rero adasanzwe mugabo tutohoza kuko atawurayemeza amasoko yacu avuga ko amajambo umukuru w'igihugu yarayavugiye ku kibuga c'indege yaganutse yajanye no gukariha kw'amenyo n'inzara vy'intare bibajanye n'umukenyero mushasha umukuru w'igihugu no mu rw'ibihangange umushigikiye bagiye gukoresha mu gusubiza igihugu ku murongo ni ugusokorora inkoni y'icuma. Hari ubwoba ko ibintu bitagiye koroha kuko uwo murwi uri kumwe n'umukuru w'igihugu uvugana agashavu ko umwanya wo kunagura ubutungane kugira bukore ku nyungu z'abanyagihugu atawuhari, kuko abarundi bagowe cane bakeneye ibogoragihugu ryihuta. Amakuru rero y'ibanga va mu masoko yacu w'icatebeje umukuru w'igihugu hanze yoba ariko arasaba bihangange kw'isi ko vyoraba hejuru ku ngingo zigiye gufatwa mu gukiza Uburundi kuko hari abo bizokanga. Ni inkuru rero tuzobandanya gukurikirana kugira ngo mumenye vyinshi bigiye bitandukanye. Ijoro ryakeye umukuru w'igihugu yamagariye abarundi kuja ku kivi. Varisito Ndayishimiye basavye Burundi kuja ku kivi bareke guha ikibanza kinini bihuha ngo kubwiwe ngo nivyubaka ahubwo birasambura. Yabishikirije kuri w'Imana yaraganutse avuye mu ngendo yamazemwo imisi mu bihugu vya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga. Avuga ko hari abantu bakwiragiza ibihuha mu ntumbero yo kubuza abantu gukora kugira bose bagomeye kuri vyo gusa. Ati ivyo uciye uvyishinga biragutwara bwaca inzara ikaba iratwinjiranye. Akaba asaba abarundi kurwanya ibisumbe kivi kuko ataciza kirimwo kiretse gusubiza inyuma igihugu. Abasaba kandi abo bakwiragiza ibihuha kuvavana nako kagisuko ko ataco vyongora atari gusamaza nyagihugu. Mu gusozera umukuru w'igihugu rero yahamagariye abarundi kubona kure buryo ngo bashira imbere ibikorwa vyubaka igihugu nk'uko yoba yabishikirije mw'ijoro ryakeye. Reka tubandanirize mu gisata co kwiyunguruza. Ibarabara Bujumbura Gitaza buca ritangura kubakwa nk'uko bishikirizwa n'umushikirangano vyajejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane. Iryo barabara ngo rizokubakwa hisunzwe ihindagurika ry'ibihe. Uwo mutegetsi akamenyesha ko abanyagihugu n'abajejwe intwaro baho rizokubakwa bategerezwa kubimenyeshwa hakiri kare. Mu bahinga rero bubaka bazokwigishwa canke banagurwe ubumenyi ngo hazotegerezwa kujamo abigeme ku bice birenga 20% bishoboka ko uzoshika ku bice 50%. Urwaruka ruzohabwa n'ikibanza kinini mu gahabwa akazi ni mu ntumbero yo kugira rushobore kwiyungunganya ngo bitaro biteganijwe ko mu kubaka iryo barabara zokoreshwa miliyoni 120 z'amadolari y'abanyamerika. Nuko rero uwo mushikiranganje yoba yabisiguye. Hari izindi nkuru ndetse n'ibindi vyagiye bigaruka ko na bimenyesha makuru bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Mugihe rero n'ubundi turi mu gisata c'inyubakwa havugwa inyubakwa zisambuka kubera imvura n'ibihuhusi sangiye kubakwa mu barabara janye n'ihindagurika ry'ibihe. Ni bishimika rero kuri ya nkuru duhejeje gushikiriza. Mushikiranganje Dieudonné Dukundane mu vyajejwe harimo inyubako za leta, akaba avuga ko ibarabara ryubatswe ritegerezwa kuba muhora w'iterambere y'abanyagihugu barironka ko akarusho mu buzima bwabo,
Tune dukundane akaba yamenyesheje nk'uko nabivuze ko ibarabara rya Gitaza Bujumbura buca ryubakwa. Abanyagihugu rero n'abajejwe intwaro baho ngo rizubakwa bategerezwa kubimenyeshwa hakiri kare, abazoryubaka bategerezwa no kubimenyesha hakiri kare kugira ngo uzokwiyungunganya yaba mu kudandaza canke ikindi cosahiriza imiryango wese yiteguragire ico aronka. Nkuko rero twabibanyuriyemwo, reka rero tubandanirize mu bindi bigiye bitandukanye. Hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru radio na televiziyo Isanganiro. Ni inkuru rero igaruka ku kongene bamwe mu banyagihugu bapanze inzu muri zone Kamenge ariko bidogera ababarongoye kubanka kubashirako umukono mu gatabo ndangamuryango baterekanye igitasi c'ikori ry'agataka. Iryo naryo risanzwe ririhwa na nyene urupangu, babazwa nuko iyo habaye igikorwa co gusaka bisiguye inyamiramabi zitabumviriza. Abisanganiro yasanze muri quartier Gituro abatanze akaruriro kuri uyu wa mbere bashika wa 47 batwaye n'igipolisi bemeza ko muri bo harimwo abatwawe kuko amakaye yabo atagira imikono y'abajejwe intwaro, ubona ko harimwo akarenganya kuko barekurwa barinze gutanga amafaranga ibihumbi 10 kw'ikonti y'ubuyobozi bw'igisagara atari ikosa ryabo. Biruko mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko impapuro abanyagihugu basaba ku bajejwe intwaro haba mu ntara canke mu makomine zitangwa harabwe ko ibisabwa kugira zitangwe bikwiye. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabivugiye mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu cabereye mu ntara ya Muramvya ku wa 13 mu Kakaro. Pierre Nkurikiye yashikirije ko ibiraba amadeni abo bapangiye bafise canke bonyene bafise bitarimwo, yasavye abajejwe intwaro babera intambamye abo batwara ko bokwikebuka bakatunganiriza baravye gusa ko ibisabwa vyemewe n'amategeko babikwije. Ni yindi nkuru rero yanditswe na radio na televiziyo Isanganiro ivuga ko bamwe mu banyagihugu bo muri zone munini komine Bururi bidoga ko ikigo OBPE kigomba kubatwara amatongo ngo mu kuyashira mu buringanire bw'imisozi ya Kibimbi na Inanzerwe. Iyo misozi rero iri mu nteguro yo gushirwa mu bibanza bikingiye abo banyagihugu nabo ku mitumba ya Muyange na Buhinga, basegura ko amatongo yabo yaruwe mu buringanire bw'iyo misozi kandi bafise impapuro zerekana ko bayahawe na leta. Iruhande yabo hari abarimira mu mataba no mu masoko bafise n'amamaro n'amararo bemerera ko atababahaye bashikiriza ariko ko bamaze imyaka myinshi baharangurira ivyo bikorwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo BPE cyaje gukinga ibidukikije avuga ko ahapimwe hose ari aharita kandi ko basanze amagitari 235 arimwo abantu. Bareka maso yatunga Imana akabamenyesha ariko ko bafise impapuro zerekana ko bahawe ayo matongo na leta, ibyabo bizokwigwa nayo abahihagiye bakaja kororera no kurima babwirizwa kuvayo atagisabwe nk'uko vyategetswe. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, nabasaba kugira nimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubagezaho kuri Imbonesha kuri Umuhuza TV. Mane bahezagire.